jewe uko mumbona ngahanyi ku mazina banyita Gahimbare Liliane. Liliane. Ego Liliane. Ego Liliane. No kuvuga tubona urumurimyi. Kandi yabigize umwuga. Mugabo abantu benshi bamaye ko barumva ibitego rimwe na rimwe abantu barabirima bamwe bakimbura abandi nibimbure. Wowe banga ryo kwimbura niriye kutubona ari umuceri mwiza kuburyo n'abariko barapompa harimwo abaho bagusumba. Asha. Muri iki gihe rero aho ubona uyu muceri usa gucyanya ari mwiza. Nukuri ni kuvuga ko ari intuze ya nk'Imana yabikoze kubera mu biheruka burya twari twabuze umuceri. Ariko kwera umuceri wo wagwaye cyane turabura ingwara y'umuceri yizananye turabura ingene tuyita ntaco tutapomyemwo amafumbire twe twashizemwo ariko nukuri ingwara yaduteye kuburyo natwe tuhaza tugatangara. Haje imiceri bugiye ifatwa n'ingwara iziga mu vyega. Imiceri yafise ukuntu ushobora gufatwa n'ingwara hari gihe ubukoko bujamwo cyangwa ugasanga umuceri wahishiriye amababi. Yego. Ni kuvuga yuko ico gihe usanze rero wamaze kuhishira cyangwa bwa bukoko bwawufashe umuceri ntuheza ngo hagire ico uvamwe usanga byose byabaye nk'ivyatsi biba nk'ibihumbwa n'uburiko usanga atari umuceri. Ndo nta ntete zijayo. Nta ntete zijayo usanga ari bihumbwa byinshi biguruka uburyo nawimbuye ukabujana no kuwanikira honye no gutwara umwanya kuko usaba ko basubiramwo kugosora kugira ngo bakuremo vya bihumbwa kugira ngo babigabanye kandi rero nta ntuze ubufise kuvuga nta randema utanga kuco gihe nta biro ugira usanga nyene ari ukuntu nyene naho ba wimbuye nk'ifuko majana uwuhuje usanga atarandema watanze kwereka ukuntu wabaye ibihumbwa cyane ata intete zitari zirimo. Yego nk'ubu kuri aba bakozi babekora pompa twabonye ubapimira ko kuri ako kantu gatoya cyane ubashiramo uwo muti ni umuti bwoko ki ufasha iki? Uyu muti abakozi babonye bariko rapompa uyu sumuti ni ifumbire. Iyo ni ifumbire. Iyo ni ifumbire mugaye kongereka abantu umuti. Y'amazi. Ni ifumbire y'amazi nshasha twarose ariyo ubona ntanguje muri indimu ubunyi muri intuze ya yisezo. Nayitoye nzi kuvuga ati reka ngerageze ndabe. Rero iyi ni ifumbire kongereka abantu umuti. Ati ni ifumbire gute kongereka umuti gute? Kuko urabona yuko ayushize mu muceri. Nukuri uzeya urabona yuko ibitegwa uko bitagata ikongera ikaba umuti gute nukuvuga ko bwa bukoko bwa twahora budutera ubwo bwafata amababi ukasanga tuko twashira mu yindi miti dupompa muri ico gihe nk'ubu gushikaye nk'isaha jewe nta muti ndashira muturetse umuti abashinwa bazanye ngo kugira ngo amababi ntahishire baduhaye kubera iyi buto twateye ari hybride twikura ngo izanana n'abashinwa aribo baduhaye dupompa nta wundi muti nasuye gupompamo. Okay, nk'ubu nabonye uyo mugabo hagaze nyuma yawe. Yego. Ngira ngo yaje kuraba aho bigeze numvise ngo ni mudandaza wabyo kugira ngo uvyizere ku nshuro ya mbere byagenze gute? Oya je kugenda vyizere ku nshuro ya mbere nari mu nabonye ntuzeguru groupe umugwi w'abarimyi borozi ya WhatsApp ya WhatsApp hanyuma mbona bavuga ibintu byo kurima no korora mugabo jewe cyane yenteresa ku bintu byo ncanisunga ku bintu byo kurima kuko ari byo sanzwe ndimo mugabo bwa mbere ngitangura muri iyo groupe hari yari groupe y'undi muti yindi fumbire bavuga mu nyuma ncabona iyi fumbire rero nawe hari barayishizemo kugira ndavyizera nari mfise hano nari mi ibigori hari ya muntu zeya mu vyegwa ivyo bigori rero vyari asha vyanse byahinduye amabara bifise ukuntu bisa cece navuga ati reka rero manze mpimire kuri biriya bigori ca ndawutora ndawugura ndawujanayo ibigori mbona bitangiye guhindura ibara kumwe vyari bisimenga bigarukana icatsi kibisi ca navuga ati rero ko ngahanyi kuko aho nawujanye hari mu bunyomvu niho umuntu yaragitangura ko harima yego tereka rero njire mu muceri naho ndabe kuko ndabimenya kare ni nkuko naguca afata imbuto y'ibigori nkayinikana nawo kugira nza kubitera iyo mbuto iri intuze irimo
irimwo uwo muti rero ngaharaciye nzana mu muceri nawo nabimenye bamaze gutangura kugira umuceri uri mu matuta nca ndazana ndapompa hajya ukiri mu ntuze mu matuta bigitutitse batutarawuropika ukiri mu mantuze aho baba bawo pepiniere yawo nca mbanza ndazana ndapompamwo hanyuma rero amaca turahageze kuropika turaropika inyuma y'imisi yindwi irenga gatoyi nca ndagaruka rero nca ndasubira kandi ndapompa none baba nkuno munsi nk'ukoresha wewe wizeza abarundi bawugure nk'abarimyi baje kuwukoresha jewe kuvyo ndiko ndabona ahiwanje kuvyo ndiko ndabona ahiwanje kuko nakubwiye yuko n'uburyo nahora nkoresha nabonye ko bwagabanutse kubera nk'aka gacupa kagira kabiri kandi ahaye ni hegitari irenga aka gacupa kagira kabiri rero no kuvuga yuko gacupa ka mbere urumva ko nagakoresheje mu pepiniere hama nkongera nkapompa nagupomesheje inshuro zibiri aka rero ubu nako nakagira kabiri maze kugapompesha ko rimwe uno munsi nirigira kabiri kandi ndabona ko kirimwo kuko nundi usigaye ko nzopompa uyu ndiko ndagira iryanyuma na nyuma kubera wamaze kushikira kusambura kugira ngo uyu muceri ntuzugire intuze ibihumbwa urumva rero ubusigaye wundi nateye kuko nase gutera intuze ya hybride gusa ncantera n'undi mu Burundi nawe nyene nzoshanza garuka mpome kandi abona ko bizokwira bivuze ko rero umuntu aguze mbe uwo witwa gute yitwa ntuze ni Tipia organique fertilizer bivuze ko uguze uwo tuwita umwavu uyu numwavu donc kandi ukaba umuti ushobora gutabira ugashobora no kwica udukoko ingwara uratabira ukongera ukarinda ntuze burya bukoko usanga n'ingwara zitera mu muceri kuko hongeze ubu ndabona yuko ubu unyi kweri umuceri wanje nawe ntundazi ntukigwaye aho ugeze ubu twaba tugera ubu tumaze gukoresha imiti myinshi cyane itagira izina yo kugira ngo turwanye ingwara zirimo ariko ubunye ntisiko byagenze none nk'ubu iri ngamo iri mu murima gutyo urashobora kuyitandukanya urashobora kuyitandukanya ibonye ukamenya ati ubu ni ubwoko bungahe nk'ubunye ubusanzwe umuntu yayiteye ntushobora gutandukanya atari nyene kuyitera kuko hari igihe ushobora gusanga imbuto uko yaje wewe uyu yayiteye nk'ikuntu ugiye yayitera ugasanga yo yakunze urumva rero atari nyene kuyitera ashobora kuvuga ati uyu nateye n'uyu ushobora kuyitora urakwiye kubwira ati nateye uyu ni mugwiza uyu ni ntuzeya ni rutete uyu ni buryohe bivana n'uwayitera waca kubwira muga dufate nk'iyo yeze bamaze kuyigosora neza urashobora kuyitandukanya iyo bamaze kuyigosora cyangwa wumviriza ukuntu itandukanye mu kumota ntuze nka rutete aho hantu yakunze neza ugiye kunuzajya bamaze kuyigosora uwutoye buke urawumva uwumva neza ashika uko ufise akamoto uhakwa kumera nk'iyi ntuzeya bavuga ngo mu Tanzania kuko niyo utetse akamoto usanga ari nkakarya ayi ubu rero aho mugira mushiramo uwo muti tugiye dushiremo umuti kugira ngo intuzeya intete ntizizobe ibihumbi iryo rya nyuma kuko nayo imaze gushiramo umuti intuzeya gatatu rero nirigira kane rya nyuma na nyuma hose wari wakoresheje uwo wa Green World hose nakoresheje uyu Mama Kwizera inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose hewe gikora gute yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha abajya abantu bose bagenda na zandwara niziye yo nozidondagura nkazima urabona abajya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigo hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafigo ibivyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza ingufu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye
ico kigo kirabafasha cane benshi kimaze gufasha baragishingira intahe n'abarya abantu vyananiranye yuko baheba itabi yo baba bukozeko erega ca kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akura kuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe